Bikora nawe ubyonanira inshuro 10 nzogerageza na 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 wake up brother wake up yaba batari ntanze no bise ndi ku magenge bakurabisha amaso ugira ngo muri kumwe batagusezeye ngo bakagendesha umugongo kinyoma kiguha amashugwe ntigitanga ivyamwa hari tandukaniro hagati y'inyota n'umwumwa igize kucisha gimana simvumikana gato mfise kamere kimana umwana w'Imana naco ufise cyo nkanga abarondera ibifu jewe nzobatsinda impaga umwana w'Imana nta na kimwe cyo nkanga abarondera ibifu jewe ndabatera kapa tubabwire ko na kimwe nkibutse Yesu ndamufise ndabatsinda impaga kandi babwire ko na kimwe cyo nkanga Imana niyo papa ndabatera kapa bari he ndabatsinda impaga bari he ndabatera kapa ni abandi benshi byabo bitavuzwe kenshi byanigiwe mu menshi ko banyamwigenda ko twahavuye tuba benshi imutubise ubu nitwe tuzorimira impenshi ndavyibagiye iyi ndirimbo yari kwivuga iki haraho ntakara kuko nanje mvuga menshi turonka inoti turushe tukaruhuka iheze tumira heza hazimvye ngo tugire story abafollowe mu gisagara bavuge ko ntovye tripalium bakuru selfie tuma wibona ntituma wimenya shitse imbere y'urupfu nzotahura ubuzima hari ibintu byinshi nari nzi ko biryoshe kumbe kuba hamwe nawe niko kubiryosha wankunze utarambona mbonye urankundira ntanga nimero yanje ya Eco Cash nayo ya WhatsApp akanyandikira yari mikash akanyandikira gabite jeni naka kunuku nabonye post yawe nari nkeneye ya ndirimbo ndirimbo ini 61 00 49 48 no kuma post yanje yose nagize ku Alboum nayo nzogira ziriko Great, ndabaramukije bakoze Black TV bivana mutumbere hose uruko twakone rwa rundi ni West Ataka Black TV akabungu.com Instagram na Facebook uzosanga basanga makuru ndadukanye ava muri Black TV tuyibuza kandi uko dufise Black Records studio nziza studio y'amateka karibu cyane ushaka gukora audio indirimbo publicité cyo wifuza gukora urawe ikaze cyo kimwe n'ama video clip video twabikora cyane atankomanzi nimwe kuvyuma meze neza cyane ushaka amakamera ameze neza cyane amatara meza kari muri Black Records uyu munsi rero dufise umutumire umukapera akomeye cyane twemera cyane no umwe novuga ari mu bantu bagwaniye hagati ka hip hop cyane gose gushari na saha akibiriko ni Barigume Regis Zoe Big Zoe wazi kizajya Big Zoe karibu cyane msaza nakoze cyane gose meze neza ego umuntu ndakwita Big mutoyi oya nije ndi munini nije ndi mukuru ego nije ndi mukuru Big mutoyi ni wewe okay ego mbere kuko hariko Big niko vyibusha niko Big akombe ngo wataka kwitwa Big utaravyiwa cyane oya Big vraiment nigeze vyadukana no kuvyibuha par contre Big jazananye na rap tukira abapeti tugitangura abapeti batangira na rap twiga 5e 6e primaire uko habanyira mu kibimenya akumvise avuga ati nawe urabikunda nawe urabigira wow iki uze uzonyumvisha umunsi umwe amakambwira tuntu duke umaze kugira ace sasa muri sari waba arafise poster ya iriko BIG na Snoop Dogg na Tupac AZ nimba nihenze bon kare naramvuga ko iyo poster wabo yariko BIG na Tupac gusa hareka guprecisa Snoop Dogg na AZ n'umuraperi wa kera afite anniversaire no munsi tugize ikiganiro check that precise kuri iyo poster wabo yari ariko mugasi nenda muzi namenye mu nyuma rero ego sese umusambere Claude nyumva niko ndarapa carambira we ni BIG kweli muri sari wabo byari byanditse kintu nk'ico yarafite n'agakitire k'icongereza ukuntu nawe ngaca ndamwita Spike Lee voilà BIG Biggie ribarigiye kuko aba byari byoroshe mbana nisanzwe jibushe okay sese gutombora sese gutohoza Biggie Big Fizzo nayo yavuye igaga yagiye sakira yari kibunene nawe yasinibatse ndako tumuze mu byo so yabona yose byari bya bindi nyine yaragitse ngari Big mu muziki ushaka Big ati jendi Big mu muziki cyo gasanga nkuko bati jenzi ko canke wowe byabaye Big kuri nyine Big muri rap nyine wavyumva voilà karibu cyane rero Big Zoe akoze cyane gose ego tugura tuyage byinshi byerekeye muziki wawe nkuko yavuze nki watangwa ico gihe cyose ariko ntaza kuvyuwe kuravuga ubonye wadakuze cyane mu ndimbo zisanzwe waje gute kuririmba izindi ndimbo zo guhimbaza Imana like hip hop ya gospel ya hip hop ya gospel najemo nkijijwe natangiye kuririmba hakiri kare ndi muto y'ukuntu nyene hama
ico gihe nta opportunité nyinshi zari zihari nta ma studio nta buryo bwinshi bwari buhari vraiment barabigirana n'abajama mu quartier ama freestyle umunsi we mugatombora mukagoka gasete kariko instrumental ariko na album ya kera wasanga kuri album ari indirimbo 10 hama muririmbye agacatora indirimbo zibiri zo muri album kuri album nyene agashirako ama instrumental yazo rero shasha turindira izo ndirimbo ziri ku mpera ya cassette za instrumental gacha tugira kama freestyle n'ibiki bintu byiza donc nka album twa My Way ya Asha à la fin indirimbo yiwe twa You Make Me Wanna yari hari à la fin instrumental ariko Asha ni R&B Asha yeah R&B mugabo nyene ntashwanye twa dufise kwitoraguza n'ibiki hanyuma rap no twatanguye kudekuvura ari rap yabuke nyene na urumva rero urumva kuri instrumental You Make Me Wanna byaba bijanye mu buryo mu cyangwa ubundi ukuntu umva byarimbye benshi bakera bagije ngabanza Desire na Bafariaz n'abandi bose bararimbye kuri instrumental You Make Me Wanna rero instrumental yaboneka cyane rero mugabo rero umuziki uza gukomera kuboneka uko haboneka ama studio za Menya Media Studio za MRMZ za Bapasi nabo icika kirimba ikiza donc juste namanibuka yuko Asha twaragije na repetition nande indirimbo ya mbere yari ku lance on City One Family ni jina ari kwisohora donc je na Balozi nundi muhungu umwe hanyuma muri iyo minsi nyene twagiye no kuri studio Tripalium abantu mukundica abantu babavuga ko bazobavuga neza mupfuye mudahari sinumva rero igituma bari muri studio donc tuja gufata programme ya donc ari twe dukurikira tuza gukora indirimbo ya mbere One City ego niyo nasanze muri studio nasanze bako barojisira indirimbo ya Nicola Uncle Crazy n'undi umwe ntazi genda igomba nuzugaruke iri mugabo rero entre temps studio imera nk'itevye gato muri iyo minsi niho minsi nakirijwemwo ego donc beheriyo ndirimbo tutayikoze niki rero novuga nti ndakizwa iki hama juste ngishika sinzi vraiment ntandi boyishi nayo bwasohore mbwangi kizonsanga juste abantu nyene barazi ko ngira rap imwe vyo mu quartier nibiki ari mu quartier babakuzi kuko tumaze vuba wakijijwe utasohora indirimbo oya muri the studio za kijambere zidukorera nk'ubu oya zari za ndirimbo zava nyene zo kurondera cassette ariko instrumental ari system twagira kera yo kurondera cassette iriko instrumental hamwe na cassette vierge gacha muja ama radio privé yari ariko araza gwira haba zese kuno zakora après-midi mwizero RPA mwizero n'ijyavuye babonesha sasa za CCB zose sasa turagenda ku radio mwanya radio itari kirakora cyatugana muri studio kujya nkagiragira ikiganiro hamuri ari muri cabine technique agashiramo cassette zibiri iyo instrumental na vierge agacha twugurira ama micro agacha playing ya instrumental mu écouteur tugacha turirimba bigacha vyarojestra kuri ya cassette vierge ni kudirimo twazisohora bizabigora ku cyo gihe none ko numva umengo byasaba yuko byaba bigoye fo kumenyana nabo bantu ku radio n'ibiki ibintu bisa ko bica mu buyobozi cyangwa mwavugana n'umutekinisi umutekinisi akubwira ati bro vipi oye deja twara bapeti uwo mutekinisi twagwa tuzina twiga muri 6e primaire 7e yari indi hano muri 7e mazina n'umutekinisi ku radio biragoye kabisa sur radio zikiza usasanga nk'ubu uwo mu blazer wanje twarimba naitwa Claude Silas yari mu oncle wiwe kuzimu Silas Damar rero urumva wacusanga Silas Damar ko mu yari amazi imyaka muri game itari mikico gihe byaba byoroshe usanga bazinanye ibintu nk'ivyo wacusanga rero twaronse kora biciye kuri Silas twaronse biciye kuri Cedric Bangi urumva Cedric Bangi nawe ko Silas bari bazinanye nawe ibintu nk'ivyo na Cedric Bangi ico gihe mu star cyane gose urumva rero bigaca bigenda uko nandi kuri twebwe vraiment ntibyari gushoboka rero ni ico gihe vraiment nasubiye kwa registra muri studio ya kijambere ari indirimbo ya gospel ego ariko ari ku ndimo za umengo zirimo gospel cyane hagiye uririmba lo social hagiye uririmba gospel nyene ntagiye bavuga bati like nta ma comments urahumva y'abantu bavuga bati wowe ibintu uririmba watumesha si gospel buke ego hariho bon nta urabimbwira ngo si gospel mugabo hari uvyibaza basaga fama mbaza ati eske bigenda gute ivyo nakora ivyo hariho bomba rundi urumva ingorane yacu ntidukunda kuvuga ukuri ngo tududurire ko utahari umuntu haravyidoga hamuje ntabivuge ukayoberwa ko gutinya cyangwa ari iki ukabura nicyo bisigura urumva rero nta
mugabo jewe icyo nsigura ni iki ni ubutumwa bwiza burahari buri muri Matayo buri muri Luka utubwira nuko rero icyo udashaka ntukigirire mugenzi wawe icyo utifuza ko bakugirira nuko ukunda mugenzi wawe mukunda abansi banyu ura ibintu nk'ivyo mu bivyete bisomeka mu bakarorero mumeze nk'itara ryubatse mumeze nk'igisagara cyubatse hejuru y'umusozi nuko wakijitara giyo ntaca ryubika ko mubehe aya majambo yose arahari muri Bibiliya jewe nzana yo nyene sinja kure yayo nta jambo ndirimba mu ndirimbo woronka riza guhaririza iryo canke riza kuvuga igishane c'ico iryo ryavuze mugabo just nkabizana mu mvugo umuntu wari we wese yumva ko siriko ndambwira ibintu byo kwisengera iwacu ko ndambwira ukuri kuhari kubyo umuntu savyumvirije niyo mvuga ngo ariko nzana imvugo zifatanye n'idini no bansengeramo cyangwa no banizera sinkene jewe sindi ngago promoting idini na rimwe muganda ndashaka gusana bamenye umutima w'Imana jambo y'Imana ivuga ngo ubugombe bwanje nuko abantu bose bakizwa bagashaka kumenya ukuri nibwo bugombe bw'Imana gukizwa no gutumbera Imana ukizwa ntutumbe sinda mu kukuzana ugakiza sinda gutumbereza muhiri wanje cyangwa mu vyimviro vyanje canka homba sinshaka naho sengera ngo ndazengera kandi harafasha gukura muga objectif nyamukuru simba shaka gutumbereza bashaka gutumbereza ku Mana no kwisengera uhaze kubera banje guhura n'Imana urumva rero abantu benshi barahagwa kutavyumva mugabo ntaho bitandukaniye uwofata umwanya akanyumviriza yo kumva yuko cyangwa umuntu umwe yovuga umuntu umwe ari ruhande yovuga ati yego ntiyaririmbye uzana ntiyaririmbye haleluya ntiyaririmbye ushizwe hejuru mugabo ntiyanagwanyije ibyo waririmbye mu buryo mu cyangwa ubundi yakunganiye rero novuga nti jewe indirimbo yanje ntiyogongana ni Apollinaire ndamwunganira arakora igice cya mbere ngakora icya kabiri indirimbo yanje yitwa haleluya nakoze nakoranye na kuri beat na team ya kuri beat ihuye na sigwanje ntibigongana birunganirane kuko hariho Big Zoe asengera kuri Eglise Oasis hariho Big Zoe yavukiye mu Buyenzi hariho Big Zoe yakuriye mu Ngagara hariho Big Zoe ubu abayeho mu buzima bwiwe peut-être atakiri wabo yimenya mugabo aho hose mba hari ibintu mvuga hari ukuntu mbaho ivyo byose rero ko vyegeranywa mu ndirimbo ko indirimbo nico kintu nyamukuru msevugiramo sinandika ibitabo nta handi mvugira ni mu ndirimbo rero mu ndirimbo abo bose barakeneye kwiexprima mu ndirimbo bose barakeneye kwiexprima ndakeneye kwiadressa kuri wa muboyi yaje gukora akazi mu Buyenzi aca ba oblige kuba mu Islam juste ugira gusahana akora abe à l'aise mugabo umutima we atari mu Islam urumva atari ko bimeze ni just kugira ngo uko kuri kose kuvugwe umuntu wese sante à l'aise haba umuntu akora ikintu mu burenganzira bwiwe ryaciyumviriye ari ready kwakira ingaruka nziza zivamwo n'ingaruka mbi ari ready kuzemanga yego ndakwibuje kwa pasteur mu minsi wazi gusigura okay haba icika kibi cyangwa kitayiciza kundi Baby Face yasohoye ni kuri ni umuntu mbe yuko kuzuca cyangwa kubaza bwa mbere inijya ndirimbo urayibuka mengo ni kiri ku mutima hitamo no kuri hose hitamwo cyo kimwe n'indirimbo nijya ibiri ku mutima 10 mba ibingasi bitatu ijya sinzi hari amantu uzarimbye ibice arimba ibintu bya gospel mwebwe wewe Prince Mushindi GA n'abandi batandukanye bari muri gospel uriko ara muri hitamo voilà ariko no munzi yabwisiga yagaruseko sinzi gatoyi gusa biri ku mutima voilà gatumwe gacha hitamo navuze cyane byinshi ahubwo igihe hirya ndimo yasohoka ndazi bifisa mu jama wanyu murayaga muravugana ariko yaje kubaza cyane yaje kuvuga bimwe nakubaza nyine abantu ushaka usanga biyumvira asida kubona namba ishapo ahindukira ishapo ahindukira bwisengero ndakubona wakubise imirongo ngaha ahanye wamba amahere n'amashanete ati dore bimeze gute timbega burya mu bugombe bw'Imana birabaho canke niyo ni muri zana ndirimbo ashaka ati arinze rimba hip hop si gospel ko aririmba byinshi ibintu bivuga cyane cyo kimeze gute pasteur dusigurire kimeze gute sinzi bavada kivuga ko ariko mugwa ko cyapfuzwe mu ndwane ni bimwe ariko bivuga nuko nabandi bafisha kuba vyumvira nawe nabikubwiye ko abantu kuvyimvira baravyumvira ndabizi ko bavyumvira ndabizi ko yanavugiye benshi vyuma kandi yaragize neza kubivuga ngira ngo basi kugira ngo nabandi bari bafise umutima wabo kibaveko
ego ndabizi ko benshi bashatse kubivunja mu nzira yuko umenga ni umwansi ni biki oyaye sivyo si umwansi siki hama byaranye gusa nyene culture yo ngahi wacu nyene ivya rap tutarabimenyera cyane ego agacari abatabitahura n'abandi bumva umenga bakomeshe nkuko umenga n'umuntu yashatse gutwica canke ibiki mugabo oyaye ni bisanzwe ni bego ni kwambara ibutura mu isengero kwambara ijipo mu isengero bimeze gute vyovyo bimeze gute urabifise ikibazo Ora bifise ikibazo yego biremewe biremewe nande like biremewe nande ni imana dufarasi ndazi biragoye biremewe nande ni ikibazo gihagaze kuko urumva isengero nimba rino sengero turimo ngaha rero uri pastori ukavuga uti bino sengero ryanje nta winjira yambaye ibutura exactement cyo bice kibitemewe uko isengero ni gwawe tuje protokoli yawe cidusohora urumva nivyo nibisanzwe nkuko ejo muri ville ngo bamwe ntavyo nabonye ngo bamwe barapfunga abantu bambaye amabutura ngo n'amakamambiri urumva ko muri ville bako gucika ibibujijwe sometime rero urumva sintuze mugabo urumva danger jewe cyo ntinya muri byo byose je sindi ngaho kudefend inkofera no kudefend ibutura wambaye inkofera ukambara ibutura ukambara deshire objectif yawe ko ari ku ukaburi cete gisomeka kabana neza n'abantu mu kibanga ukara umunyeshuri mwiza adatirisha ku ishuri ukaba uri umukozi w'ukuri uri umuntu arondera imana uri umuntu mu kibano yifuza kuba icete gisomeka shinga intaye uri umuntu atuma abantu by'ukuri bagira inyota yo kubandanya kurondera imana simbona mu mutima nicyo gituma jewe umuntu yambaye ikoti n'uwambaye deshire amaso yanje barasa kuko simbona mu mutima voilà kera nkiri muto nakunda gutanga akarorero igihugu nikirigira kirongorwa n'abantu bambara amadeshire nikirigira kirongorwa n'abantu bambara inkofera ziravye inyuma niyo mpamvu usanga mugabo igihugu kimaze amatoni n'amatoni y'imyaka mu bisanga kandi bibi birimo no gusesa amaraso birimo n'ibiki kandi ababire babigira igice cyo televiziyo bambaye amakoti meza anazimvye rero cizo française amakoti nabituganye kaguta umwanya tuvuga amakoti n'amakofera n'amabutura tuvuge mu mutima jambo ry'Imana mu bifilipi rivuga neza ngo nuko rero mugire wa mutima ari muri Yesu Kristo ko yabonye ko kumira kuvyiwa atari cyo gikomeye ariko arabisiga yitanga ku gacu aramanuka yambara umubiri azapfa rubi ku gacu nawe uri kurandara ibyo ko nakayambara ikoti nakayambara ibutura nakayambara inkofera ibyo tubishire pembeni mbe abandi bantu barafise agaciro mu buzima bwawe mbe abandi bantu baravye ntubabona nk'ibikoresho gusa ukoresha gira wowe irongera inyungu zawe mbe uyo uguru yishira hamwe uhemba abakozi bawe uravye ngene wungutse canke uri yaranje ukabahemba amakashoboka wo tware menshi bisigaye vy'amakoti nibiki kubaza ko bambaye amakofera aravye inyuma ari bo binjiza inko mu gihugu no barafise ayo mahera abantu bambaye amakofera aravye inyuma baza ko bariko arica abantu muri Ukraine no baza ko abantu bambaye amakofera aravye inyuma ari bo guriye yo kaguta umwanya ikoti byose nta kintu na kimwe bisigura ico bisigura ni umutima wawe ndashobora kwica nambaye ikoti nkuko nokiza nambaye ikoti ndashobora kwica nambaye inkofera iravye inyuma nkuko nokiza nambaye inkofera iravye inyuma nta bindi akazo kana kwa aho nyene ibyo ntitubiguma ko cyane ariko cyo tuza kuri Sigwanje Alboum yes ko Sigwanje Alboum hamno Sigwanje Alboum ni naco kibazo cyakijana nico nashanda kubaze harimo ama featuring n'abantu basanzwe baririmba indirimbo za profanda kivuguko vyo mu kibano bavyakira guta abantu nk'ubunye dufate nawe ni havuzwe n'amajambo atari makige mukoze indirimbo wowe na Big Fizzo cyo kimwe na Prince Mushinzi njye ndiri mwaririmbanye muri album yiwe double album havyo amajambo atandukanye abagabo bimeze gute mbega tufatire he bameze gute like bitandukanye amapost atandukanye muri yabonye namwe ariko n'ubu namwe album yambona umengo harimo indirimbo nyinshi nzi uri kubona Berry Music zibiri ni nyinshi gusa ko niwe muntu ufite indirimbo nyinshi gusumba abandi umva zaza kwa zibiri nyinshi deje bimeze gute mu kibano kuririmba n'abantu basanzwe batari muri gospel abaririmbyi birakwiye mugabo ariko biragoye gutahura nta na kimwe kigoye gutahura kirimwe
ndakigoye gutahura hamwe ari gospel cyangwa ari za ndirimbo za sociale zisanzwe ayo ugomba karirimba gospel n'Imana ni wowe Imana urafitiye ko droit d'auteur Imana waragiye kuyandikisha urabuza abayivuga urabuza urashatse kuvuga Imana kuyivuga abantu buza gusa mbwa abantu bashaka bavuga bati none bimeze gute abantu baca bareka gusagura album nta kindi ko batabishimye baca bareka gusagura album nta kindi ico nibaza nuko abantu birabaryohera kujija biraborohera kujija hama umuntu iyo yicaye ataca ariko aragira nibyo byo kuri match iyo umuntu yicaye hanze yari aragutanga impanuro kubyo ngero gusigurira n'ingene sinzi manyema fantastique yo tsinda Barca yo tsinda Real bo Barca ni komeye yo tsinda Real ni komeye cyane urumva kubyo n'umuntu hako kubigusigurira mugabo ivyo byose uzobikubwira n'umuntu abayicaye hanze umuntu ari mu kibuga we ababona à quel point ababona ibiriko biripasa ingene biriko biragenda urumva sinirengagije ivyumviro by'abantu nibiki mugabo ifuka abantu biga gutahura umuziki ifuka abantu biga gutahura umuziki mbere ndakunda ingene aririmba amana umugenzi wanje hama biranyorera ko duconnecta ku kintu kimwe canke ikindi facilement gituma twakoranye indirimbo nico cyonyene nta kindi ibisigaye ko nakuzanye nzanye ku ndirimbo nane nzanye kuri album ngaho undi muntu batazi wo muri Zambi batazi indirimbo ziwe ntibari kugira ikibazo iyo babona featuring y'umubire wo muri Zambi bavuga bigi yagiranye featuring n'umuntu mu international wo muri Zambi mugako batamuzi batazi si aririmba indirimbo zo mu isengero canke izahandi ntaco bari kuvuga iyo bagira muhore ko bamuzi nico gikoreka yuko abantu bakunda kugira intuze namani ukigiye kimwe nigeze kuririmba hano muri concert nambaye umupira wanditse kuje wari umupira wa Vera wanditse kijambo cha Blanca ndawukunda umupira ndawonye mu isoko ndawugura ndawukunda nari nzi ko ari griffe kumbe ni marque y'inzoga havyo narinzi haba turaririmba ari show ya gospel nyene nibiki turaririmba turaheza kandi abantu bose barambwira waruberewe umupira wambaye ni mwiza nibiki cool umunsi umwe kibega nk'ibiri internet yatanguye kugwira ahantu hose nibiki chandabona ga publicité kiboro y'inzoga chandabona ko evuga iyi boro ni mena nambaye kuri wa mupira chandabona ko yari doze yari inzoga igihe na wambara abantu batazi yuko ico kinari inzoga hacu byari bibatwaye muganda ndavuga ni kino kiboro kijye genda cyambara ari inzoga bazi yanditse ko nka skol canke iki no kunyica bari kunyica ubu byararenganye kubera gusata byo bazi abantu ntibajije ukuri abantu baje juste information bafise muga information fise yose sukuri ivyo ndakubarira information yose fise sukuri rero jewe kuririmbana na Beri jewe muririmbyi wese ampamagaye turirimbana tworirimbana fakuba ari indirimbo idatuka umuntu idatuka Imana idatuka igihugu atamuntu yinjirira atamuntu irengera ari indirimbo itazira Imana ari indirimbo itanga impanuro nziza ari indirimbo izana positive vibe ari indirimbo iri positive idacafuye tugenda guys okay mwavyumvise ni Big Zoe two turavuga two turaga byinshi ivyerekeye akazi kiwe reka tuze rero kuri album bwayo yitwa Sigwanje album ifise indirimbo 10 izo ndirimbo 10 singo ndakuzivuga zose ngazo zibona niyo zasohoka ngibe byazi ku platform haziriko oya okay gusa mugabo kugura zigushikira zigura voilà ari indirimbo waririmbye ya mbere Sigwanje featuring Belly Music bega ini remix cyangwa ni yindi nyine ubwa mbere Sigwanje ya gatatu okay ni ya gatatu navuze ko izosoka mu part 3 ni part ya gatatu ya nyuma ikiba remix si remix ni part ya gatatu ndavye hariho ni mbega ibi nibiki iyi ni wenyene Triparium tuvuga ko nawe nyene mukanya Dear Family featuring Arno Kasige Arno Kasige ni producteur mu Rwanda si yino gute Ying Yang featuring Audrey piano featuring Trick on the bass Umucho featuring Press Mushindi Gladys Iglesias Nathan ego okay One Love featuring Vanina Maranatha featuring Marakie na Audrey kandi Mazia Teke featuring Belly Music voilà ni indirimbo 10 zose rero ushaka uzosanga ku mbuga
Big Zoe ariko imbere yuko muzisanga mwavyumvise ushaka kubazumviriza abahezagirwa amurondere azigura taka dola cyimviro nuko benshi ndabizi niko ndatangura gukora album barambwiye ati kubera ko ukoze album ziragoye kugurisha usorera indirimbo 10 icyarimwe abantu ntibazozumva ntizizomenyekana zose usanga hamenyekanye zibiri kandi ndavuga ni kudasora album navyo muririmbyi biramubloka biramubuza kuko bakaririmbo kamwe amezi 3 4 ntusohora ntugurura amababa yawe ngo uguruke nyene uri wese ndavuga je ngira mfate risk muri album ndayihetse hanyuma ubu haraje Michael Cash Rimi Cash Michael Cash sometime irakora no hanze y'u Burundi kandi ku Barundi basanzwe bakunda ibikorwa dukora kamwe arabatwandikira ntagishasha ugasanga mu bisanzwe ugasanga kugusupportinga na 10000 bare na 20000 na 30 cyangwa ibihumbi jana yo biguhaye mugabo nta opportunity rigera iboneka nari bugutegera barakubwira ngo ndimo zazirangyohera ngo akira 100000 ugasanga ubwitirana je nakoze album ndakeneye n'imiburiri basi igarukana amahera yo gukora iya kabiri yavuga ati jewe sambari yanje ngiye 50 yanje ngiye niki kirende vuga nje ngenda bikora uko zogerageza kugira ibiganiro nk'iki ndiko ndagira ntanga nimero yanje ya Cash nayo ya WhatsApp akanyandikira yari mikash akanyandikira gabite je ni naka kunuku nabonye post yawe nari nkeneye indirimbo indirimbo ini 61 00 49 48 no kuma post yanje yose nagize ku album nayo nzogira ziriko ndabizi ko hari abantu benshi nukuri nabigiranye amakenga mugi Imana ishimwe ko umunsi tugize ikino kiganiro maze iminsi ine ndabiranshije hari abantu benshi bamaze kureagisa kandi bose bareagisa pampa indirimbo ndazimuhaye akabambwiye ati bana naka kandi nabo hanze twatinya ngo biragoye usanga bara contribute barafashije mu gupusa kandi je navuze turakunda kuvuga dushigikira ivyo wacu duteze imbere ivyo wacu nibiki rimwe na rimwe dutange n'akajyo kinge n'umuntu yo dushigikira dutange n'akajyo n'umuntu yo dushigikira rero ku muntu arumviriza indirimbo zanje yarumvirije One Love iramuryohera yarumvirije Sigwanje ya mbere iramuryohera yarumvirije indirimbo zitandukanye tuziramuryohera za Kapa twakoranye na Prince n'izindi cool no musi ni opportunity cette fois-ci nta gikorwa na kimwe kidandazwa nari bwasohore cyane bwasohorane n'undi muntu nta gikorwa cy'umuziki cyo kudandaza nari bwasohore rero no musi ni opportunity ni musanze kundi bikorwa byanje voilà tugende rero sasa na Sigwanje sinzi ubwa party ya gatatu party ya mbere ya gatatu yumva ntirasohoka sinzi kuyirira irasohoka basi tugere ya mbere indirimbo Sigwanje ni yabandi benshi byabo bitavuzwe kenshi byanigiwe mu menshi ko banyamwigenda ko twahavuye tuba benshi imutubise ubu nitwe tuzorimira impenshi ndavyibagiye iyi ndirimbo yari kwivuga iki haraho ntakara kuko nanje mvuga menshi ndavyibutse iyi ndirimbo Sigwanje ni yabandi benshi ubwa mbere iyi ndirimbo ni ya wa mupeti yakuza abona nyina we wari umumaraya abagabo ku mwanya agakuranya bikabahoze kuko ari byo bibatunze abavutse inyuma ye bose baramushisha kuko bamwibutsa ko nyina watunzwe n'icyaha Bigzo Sigwanje party ya kabiri nayo Sigwanje ya kabiri wahibagiye warandikiye muri studio ngira ngo nawe Sigwanje nayanditse umunsi umwe ndakunda kurabon namaze kwivuga kenshi kandi ndabisubiremo ushaka gusanga bivuye ko umuntu atari bwayumva Sigwanje nayanditse nari mfite urugendo ndikomva muri Kenya mbwa ko munaza n'imodoka namara iminsi 2 peut-être irenga umuduga cyafata ibyivuro byinshi namisi mu tunavuga ko kimwe kimwe ndakagira indirimbo kandi bigira indirimbo imwe cyasanga nanditse indirimbo ndende ngiye muri studio kwa registra duhejeje kora cyambwira ngo wari wahejeje ndambwira wese nari nahejeje acambwira ngo ntaco ngo reka ngo ntubandanye ngo reka tuzogira ama party donc niko havutse Sigwanje ya mbere ya kabiri ya gatatu mugasevye ku ya gatatu isohotse itevye cyane haraba modification kamwe murumva mwo ko ari mi line ushaka kuzuvamo ko ntazanditse 2016 2015 kuko bindi grand party nayanditse 2015 yose ego donc ni nawe ntango yose ngira ngo yuko Sigwanje etevye kaza gucika izina rya Alboum kuko yabaye nk'itraverse ibihe ukuntu ego iyi ndirimbo Sigwanje ni yabandi benshi great okay imbere ko ino album inasohoka hamwe indirimbo imaze gusohoka Triparium gusohoka mengo audio mu hasohoka video naso tari video direct yose yakozwe na Trick on the Beat video kwa na Andres P ego biki takoze mugenza
in the prince yaje gukora video oya afise akazi kamufatira sometime arakora ama video amwe rero na video akora iziyo mbona muri misaki zikora yarakoze yiwe nta misi myinshi yaciye yitwa ndacuritse okay muganga nzomega mukora indirimbo lunch andi murabingura ndacuritse ni yiwe niwe yayikoze wenyene vraiment landiri ntararimo oya ego buke arone indirimbo ya kuri beat ariko arakora nazo kizosohoka vuba arakora mugara afisa kandi kazi arafisa kandi kazi urumva sice kimwe si mu videos to ma clip ijana kujana siko kazi ke principal amantani n'umuririmbyi kenshi abaririmbyi turatinya kenshi umuririmbyi aba producteur wa audio usanga kuririmba bihevye umuririmbyi aba producteur wa video usanga kuririmba bihevye rero gora kenshi kuba gikunda kuririmba usanga agenda buke ku bindi agendera abanyakariro ateba cyane kubijanye no kuririmba ego ni Landres yayikoze hama Landres n'umugenzi wanje yaranamfashije gukora indirimbo za kuri beat zishika haleluya hamwe na nawe rero urumva navuga nti harimo iyo connection nyene yarimo kumenyerana ego kandi yari na honnête par rapport à des vidéastes ego akubwiye ko kinazo kiguha mardi naho nyene mardi atakiguhaye wonyene ububona icyabaye nakikubwira icyabaye ubukibona mama kibonye mwese sivya ndi ngo nafatiriye cyangwa arakandi kundi umuntu nacishijemwo cyangwa kunyegeze nitabe telefone oya aritaba telefone na Lionel biraryoshe korana nawe vraiment kuje muri ya stress ya kite kintu kizoboneka oya ego vraiment iyo ntaye ndabimushingiye n'abandi bose abamahora bakorana nawe barabizi ko vraiment ari en tout cas par rapport y'abandi umuzagira izindi ngorane ngapani bihagaze kuri character okay rero Andreas keep on bandanye uko nyene okay tripalium isigura iki tripalium ni jambo ry'ikilatini ni zina ni instrument de torture bakoresha kenshi mu guhana abantu bakosheje hama muri iyo jambo tripalium muri iyo zina tripalium etymologiquement niho havuye mu jambo travail gukora rero mu ndirimbo niyo bice biza gufatira insiguro aho igihano cyo guhana abantu bakosheje no gukora bifatana bikagira insiguro bikaja kuba aho biza guhurira kandi kimumenga ni kintu kibi ikindi umenga ni kintu ciza novuga nti idekiza gute kugira ngo wiyumve tripalium tripalium nuko nariko mbona ibintu bibiri ukuntu par exemple nkuko no musi ariko par exemple cyitwa social media urahura n'abantu benshi akora kidogera ngo n'abandi bantu benshi kuri bari umugisha arakazi kibatunze baposta kibidandaza vyabo nibiki donc numva umenga mu kintu kimwe nyene umuntu umwe arashaka agifise inkuru mbi agifise ko n'inkuru nziza kandi ari ikintu kimwe donc cyane numva ijambo tripalium rirabisigura neza ukuntu muri ryo cyari ikintu kibi mugabo mwe mutagashobora kuvamo n'ijambo travail agashobora kuvamo n'ikintu ciza cyane ndavuga ndabona rero eske ni ryari mu bintu byinshi bitandukanye umuntu atire travail yaguye muri tripalium hakugwa kuri kote ya travail urumva tripalium couple ya kabiri na ryo parti ivuga ngo ni nayo itangura nyene couple turonka inoti turushe tukaruhuka iheze tumira heza hazimvye ngo tugire story abafollowe mu gisagara bavuge ko ntovye tripalium watigise waronsa amahera urafise ibintu byinshi wari ukeneye mugaha kuja kuyakoresha ibintu ukeneye uburegure yakoresha mu kwemeza bigi mu kwemeza naka mu kwemeza nabo umwereke nayo gusiga bisohokera hahandi kugira gushuze gufotora imisosi wariye mu poste chilling with friends na ibintu nk'ivyo mugabo sivyo washaka sivyo bikubaka sivyo biguteza imbere ahubwo byo nyene byo byariza kuza ku block iterambere ryawe gejo kumbe no tore kuyibika cyangwa kwikoresha ibindi bikorwa bibiri bitatu biguteza imbere cyangwa rusanzwe ukunda wewe nawe ugomba ntuyibike nawe ugasanga peut-être ukunda sport uprefera kuyirira muri salle ya sport ukigira sport cyangwa ukunda football ariko joininga team ya football bakina mardije dukigira kuri football bagora kina football peut-être bitari branche batabifotora ngo babiposte ugaprefera kuza gusohokera ahantu sohokera hazimvye wodashoboye kugira gusubigire nujya unda hasokera ntuzi ninge na hasohokera urumva peut-être abantu bamutwarayo peut-être abantu bamujera kwa je mugivyo ntavyavuga umwe wese ariko aragira ibintu avuga ngo ni je ndi mwamba nta ukubura ko muri iyo filime bamuhaye lift kumbe ni asirani si mwamba urumva mugabwa yarayigize mwamba kuri Instagram n'amafoto rero mvuga nti nkiyo kote rero reka gufata inzira z'abandi reka gura ibyo abandi bantu bagira reka gushaka gusa uko abandi bantu bakavuga ko ibintu bikwiye gusa aga experience aba psychologue bagize akorekana ngena abantu tugwa ingwara yo kugira ibyo abandi bantu bose bagize kuburyo abantu bose bagize ibintu bitumvikana dusanga twabigize bacafata muri ascenseur umuntu wese yinjiye muri ascenseur ahagara muri ascenseur aravye umuryango wo gusohoka donc umva yinjiye muri ascenseur agacendukira akagira nimba agiye kuya gatatu akagira ya gatatu agacahagarara mugaravye umuryango nta numwe ahagarara muri ascenseur ahaye ubugongo umuryango
bacavuga ati ivyo mwese murabizi fatira abantu batatu baduge muri ascenseur hama binjire bo bihera umugongo bihera umuryango umugongo barabino umuntu wakanaza kwinjira araza kuyiha umugongo ataraza kwinjira indani atagishika arashaka kugenda kwikabusha akavuga ati bire ko bahaye umugongo nibiki ati mguko haca umwanya araza guteba yiha umugongo ati yanse kuyiha umugongo nawe ishike ngo hejuru gato hagira undi hagarara we aca yinjiramo aca yiha umugongo wewe uwa undi yari yanse directement ahindukira ati abantu turakunda gukurikira ivyo abandi bantu bagize niyo tubona ko ari ibintu bicuritse turabikurikira tu rero nayo kumvuga kuri kote yo tube maso ntidusange turiko tugira ibintu gusa kuri abandi babigize kuri abandi bavuze ko bitese kuri abandi bavuze ko biri branch abandi bavuze ko biharawe ubwo biravye kavuga ati bino bintu ko mbona umenga gucujuka bashi kubikire bawewe ntubigire reka babe branch wewe bade branch ntaco mugarika kugira ivyo abandi bagira reka kugira ibintu udatahura kugira ibintu udashobora gusigura reka kugira ibintu udashobora kwishimira reka kugira ibintu ejo utazorakonda reka kugira ibintu ejo uzotangura kugira isoni ze yo ntihagira umuntu avadukana kuvuga vya bintu nagira ne passé ibintu nk'ivyo gira ibintu bikugira umuntu watari reka kugira ibintu biguha ibintu vyatari umuntu watari ibintu byose bije mu buzima bwiwe bicika ivy'agaciro umuntu wa fake ibintu byose bije mu buzima bwiwe bicika ivya fake navyo ari vyatari cyo nakwarira amazi aryoshe asa neza tuyashitse mu kiraro gicafuye acacafura banza koza ikiraro imbere kuri kurondera amazi voilà pasta nayikubwiye cyane Chipalium ukiyandika nigeze ugira ubwo buti mbega bazoyitaha gutabana uko uravye nyene ikirundi kirimwo titre y'indirimbo ngire bifobetse ukuntu birampe compliqué je naje vya ntijisinge ndabitahura kabisa nanumvije igya mbere biranga igya kabiri biranga ndavuga ntekereze nje ku ruhande niyo twara bigize nzo imubaza ico kibazo kimeze gute kandi ne barapesha kunda kubikora ivyo bintu kwandika indirimbo ziri trick ukuntu jewe ntisindirimba bagira abantu ntibabitahura ntaco byo bimaze sindirimba bagira abantu bagire ngo oya juste ahubwo mbashaka duprovoke kino kiyago sindirimba bagira alafu tugire kino kiyago sindirimba ngo nyumvirize iyi ndirimbo nshaka uzuyumvisha buzukuru uritoza ngo bakwite mukuru wowe ubwawe atariko wibona jewe ivyo ndabibona nk'inkuru ayi wanje makuru Yesu niwe mukuru sindi gutera inkuru batabagira bakuru selfie tuma wibona ntituma wimenya shitse imbere y'urupfu nzotahura ubuzima hari ibintu byinshi nari nzi ko biryoshe kumbe kuba hamwe nawe niko kubiryosha wankunze utarambona mbonye urankundira ndavyegeranije ivyo byose hamwe n'iki byose si kugira ngo ugire ngo ngo biratesa uraza ubwenge mysteri yawe irakaze oya ashaka juste sinshaka kukwimpressiona shaka tuyage shaka unyumvirize hamuvuga uti bigi ndagukeneye mu kiganiro kuri Black TV ibi nibi tugire kino kiyago abandi babivuge muri commentaire abandi babaze muri commentaire abandi babaze inbox just tuyage nta numwe yaje ngako mu boss wundi sinshaka kuba umustar oya ntavyo nshaka vraiment shaka just tuyage haraje internet ari ama platform nkaya mvugira ko ivyimviro vyanje muri audio Patrick bikaruhukira nga abandi bagira commentaire bakagira interview sindirimba vraiment kugira ngo umuntu agire ngo uri umuntu watarura tesa avuga ibintu by'ubwenge no bashaka gusa tuyage okay mu ndirimbo 10 zigize album yawe sigwanje kuki watoye Chipalium ko iyo ndirimbo yosora imbere yosohoka imbere yotangura izindi zose mugihe ufise indirimbo sigwanje yo ufise titre ya album ugayo kandi niyo ndirimbo abantu benshi navuga ariko bakene ni kumviza version ya gatatu gikivuga kuko yatanguriye kuri ijyanye yes Chipalium vraiment ngene nayihereye ko nabikubwiye jewe vraiment ibikorwa byinshi nkora